Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwakoze guhitamo amakuru mu Kirundi y'iradiyo ijwi ry'abanyagihugu FPA turi ku Imana igenekerezo rya 10 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021. Ayo nayo akaba yubakiye kuri zingingo nkuru zikurikira. Hari umutama yahohosherejwe kw'ivuriro aho yari yagiye kwivuriza inyuma yo gukubitwa cane. Ivyo vyaraye bibereye muri komine Tangara iri mu ntara ya Ngozi. Kuwa 10 Gitugutu kumwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe ubugwayi bwo mu mutwe. Uyo munsi ushitse imiryango imwe ifite abantu bagwaye indwara ata buryo bafise bwo kubavuza, bagasaba leta kugira icyo ifashije abafise benabo. Bamwe mu banyeshure bari mu ndaro badashoboye kugwana kugira bafungure ku ishure ryisumbuye rya Mutumba bahitamwo kuja gufungura hanze. Aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze. Nongere ndabaramutse ndabahaye n'ikaze mu mpundire duhere aya makuru mu gisata c'umutekano nkuko nayimejeje kwibabwira mu ngingo nkuru. Hari umutama yarayishwe hazibaguwe imbugita bamusanze aho yaragwariye kw'ivuriro rito ry'Inyagatovu muri komine Tangara ni mu ntara ya Ngozi. Uwo mutama akaba yari yazanywe muri iryo vuriro uwo musi nyene biturutse ku muntu yari yamusinzikarije ubuzima. Eric Niyonzima. Umutama yarayiciwe ku ivuriro rito rya Nyagatovu yitwa Seruganda Andre yaba ku mutumba Mashitsi muri komine Tangara mu ntara Ngozi. Amakuru dukora kuri iryo vuriro avuga ko igihe cy'isaha 5 z'ijoro haje umuntu ataramenyekana yinjiye aho Seruganda Andre agwariye aca muzibagura imbugita mwizosi aca arigira. Abakozi bo kuri iryo vuriro ngo bumvise umuntu akoma induru baje kuraba basanga yamaze gupfa. Seruganda Andre yari yazanywe kuri iryo vuriro igihe cy'isaha 1 z'ijoro uwo munsi nyene wa gatandatu igihe yarahejeje gusinzikarizwa ubuzima witwa Nyabenda Remeji ku mutumba Mashitsi. Uwo nawe yaciye afatwa ubwo nyene aja gufungirwa mu gasho ka zone Nyagatovu aho muri komine Tangara. Seruganda Andre gushika ubu ico yahowe ntikiramenyekana. Tubamenyeshe ko muri iyo komine ya Tangara mu ntara ya Ngozi haciye imisi 2 hatowe ibiziga by'abana 2 bihambwe ku mutumba Ruyaga muri zone Musenyi. Abo bana bakaba bari bamaze imisi 2 barabuzwa irengero. Abantu 4 bakaba barafashwe kumva z'amatohoza. Nitwashoboye kuronka Hanyaga Magara Salvatore musitanteri wa komine Tangara kugira gica shikirije kubijanye n'igandagurwa ry'umutama Seruganda Andre. Eric Niyonzima tugukengurukire. Igerekerezo rya 10 Gitugutu n'umunsi amakungu yageneye kugwanya igihano cyo kwica. Mwishira hamwe Akati Burundi yiyemeje kugwanya kuboreza igufa kiremwa muntu. Bamenyesha ko mu Burundi naho igihano cyo gupfa cakuwe mu mategeko mpanavyaha, ico gihano kikiriho mu mategeko agenga igisirikare. Umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumusi ajejwe igisata c'amategeko muri Akati Burundi avuga kandi ko abanyagihugu babandanya bicwa bagakorerwa n'ayandi mabi naho ico gihano cahavuye. Biragaragara rero yuko ibihugu byinshi byamaze kumva akakamo kuko ku bihugu birenga 140 biramaze gukura mu mategeko yavyo igihano cyo gupfa. Akati Burundi iranezerezwa nuko Uburundi buri muri ivyo bihugu 140 vyamaze kumva akamaro ko gukura igihano cyo gupfa mu mategeko mpanavyaha y'ibihugu. Twovuga ko kuva mu 2009 aho hasubiye mu itegeko mpanavyaha y'u Burundi igihano cyo gupfa cyamaze kuva mu itegeko mpanavyaha. Mugabo irababazwa nuko ico gihano cyo gupfa kikiri mu itegeko mpanavyaha rya gisirikare code penal militaire. Naho rero igihano cyo gupfa biboneka ko cyavuye mu mategeko genga igihugu itegeko mpanavyaha, abarundi babandanya bazibanganiriza ubuzima babanjwe kunyuruzwa. Ivyo tukabona ko biba cyane kandi bigakorwa n'inzego za leta aho abadomu rutoki cyane ari
abakora mu biro bikuru by'iperereza, akavugwa cyane kandi cyane n'imigwi yegamiye umugambi uri ku butegetsi, iyo imbonerakure na bamwe mu gipolisi. Ivyo rero igituma tuvuga yuko bikorwa inzego za leta nuko atamatohoza aba kugira ngo abantu bakora ivyo bintu bafatwe bahanwe. Eka mbere n'ibyo biziga iyo bitowe baca bihutira kubihamba kubanza kumenya abari bo uko byoba byagenze kugira ngo amatohoza abe abo babikoze nabo bafatwe. Muri Akati Burundi basaba leta gukingira abanyagihugu bose agateka kazina muntu kakubahirizwa, n'ubunyene bivugwa n'umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumusi. Muri iyo ntumbero rero kuri uno munsi Akati Burundi dusaba leta y'u Burundi ko yo kubahiriza agateka kazina muntu mu guha umutekano abanyagihugu bose atawikuyemwo, igahana kandi abahungabanya agateka kazina muntu bifatiye muri ivyo byo kubazimanganiriza ubuzima, nabo bihutira guhamba ibiziga biba vyatowe atamatohoza abanje kuba. Turasaba kandi leta y'u Burundi ko yo kura igihano cyo gupfa mu mategeko yose y'igihugu. Tushatse gusaba yuko no mu bitabo mpanavyaha cya gisirikare ico gihano bogikuraho, nuko kandi bosinya amasezerano mpuzamakungu, ico protocole facultatif sur le portail au pacte international relatif aux droits civils et politiques, kugira ngo ico gihano cyo gupfa kiranduranwe n'imizi bifatiye ku mategeko akomeye kandi afise ingufu zikwiye kugira ngo bashobore kurwanya ico gihano c'urupfu. Yari umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumusi. Mukanya dutandukira igisata c'indero. Europeya. Inkurikizi zo kudafungura kwa bamwe mu banyeshure batagira igikenye ku ishure ryisumbuye ry'uburaro rya Mutumba muri komine Kabezi ntara ya Bujumbura zatanguye kwibonekeza. Bamwe muri abo banyeshure baca basohoka hanze y'ikigo c'ishure kurondera ico rirenza, abaturuka hafi nabo bagataha gufungura imuhira. Ivyo rero biraheza bikagira ingaruka mu itunganywa ry'ishure eka no ku mwimbu w'abanyeshure ubwabo. Idonido na Dani Claire Iratwumva. Kuva uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 utangura ku ishure ryisumbuye ry'uburaro rya Mutumba riri muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura, abanyeshure badashoboye kugwanirira ivyo kurya iyo hageze gufungura bama bataha zirayoye bakabwirirwa. Ababa bagifise amafaranga abavyeyi babatekereye baca bayikora ko bakaja hanze y'ishure kurondera ico rirenza, nayo abandi baraheza bagataha kujya imuhira nk'uko isoko rya RPA ribitubwira. Urumva baca bikora nko kudusanga abavyeyi baba barabatekereye akarya akabenya karenza kw'amazi. Ni ukuvuga umwe wese igihe yinjiriye gutaha aca ataha. Iyo nzara ibafashe, urumva ufashwe n'inzara akagira ati njye nopfuma ntaha, uyo aca ataha. Urumva ivyo byose ko ari vya bindi bica bituma abanyeshuri bishinga kuyerera, bigatuma kudosubira kwiga, umwimbu ucubana muke. Abarimu bo kuri iryo shure bakaba bafise impungenge zijanye n'ingeso mbi abo banyeshure bashobora kugirira canke gukura hanze y'ikigo c'ishure. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Kabirigi Terence, umuyobozi ajejwe ivy'uburaro kuri iryo shure, kugira agire ico ashikiriza. Dani Claire Iratwumva, tugukengurukire tukivuga biri mu gisata c'indero. Kwivanga mu itunganywa ry'amashure yigenga bigira ingaruka ku ndero muri rusange, nk'uko ayo mashure ashigwaho mu ntumbero yo kugwanira leta mu gikorwa co kurera. Ivyo bishikirizwa n'umurezi Deo Gasamagera, abishikirije inyuma yaho umuyobozi w'indero mu gisagara ca Bujumbura aburije abayobozi b'amashure gusubira kwirukana abanyeshure batarariha amahera y'ishure. Deo Gasamagera yarabaye n'umuyobozi w'ishure mu Burundi. Iyo ngingo mu gufatwa amashure atagishijwe inama mu gisagara ca Bujumbura, amashure ahari menshi n'amashure yigenga, ayandi nayo ya leta n'amashure abana biga bataha. Muri ayo mashuri rero yaba ya leta yaba yigenga, no kuvuga yuko amafaranga y'ishure ari yafasha ayo mashure mu buzima bwa misi yose bwayo,
ku mashure. Rero ayo mashure aramutse ahungabanijwe n'ikijanye no kuriha ayo mafaranga y'ishuri, murumva yuko atari ibintu biba vyoroshe. Uvuze ngo ntibasubire kwirukana abana, ni ukuvuga yuko abavyeyi bamwe bamwe baca birengagiza inshingano zabo za misi yose, kuko bazi yuko abana babo bazobandanya biga. Ikigira kabiri naco ku mashure yigenga. Amashure yigenga mu bisanzwe ariho kugira ngo afate mu mugongo leta mu gisata c'indero. Leta rero yategerezwa kubafata mu mugongo cane aho kuyahungabanya. Ingingo nk'iyi ihungabanya ubutunzi bw'aya mashuri azotuma amashure amwe yugara, hanyuma ya mashuri ya leta nayo tuzi nyene asanzwe akora bice bigorana ko ashobora kwakira abanyeshure benshi, cane cane mu gisagara ca Bujumbura, kuko hariho abana benshi cane. Amashuri ya leta mu makaritiye amwe mu mazona amwe ntagishoboye kwakira yonyene abana binjira mu mashuri yisumbuye. Ikindi novuga kuri iyo ngingo nuko abarongoye indero mu gisagara ca Bujumbura boshira imbere inama n'ingingo, kuko burya nta kintu kigoye nk'ikijanye n'uburezi. Iyo hagiye harafatwa ingingo za gihutihuti zizotuma bihungabanya indero y'abana yari isanzwe itameze neza, cane cane mu bisagara, bizotuma amashure atari make ananirwa kwakira abo bana aheze yugare. Haravugwa amanyanga akorwa na bamwe mu bakozi bo ku kibuga c'indege ca Bujumbura, Autorité de l'Aviation Civile du Burundi mu gifaransa, kugira ngo bimwe mu bidandazwa vyinjire bitarishe amakori. Uwurongoye igisata kijejwe gukinga no kugwanya umuriro yafatanywe itonga ku munsi wa kabiri w'iyindwi mu gihe yagomba gutorokesha umuzigo w'ingenzi kugira ngo ntusuzumwe. Abakozi bakorera ku kibuga mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye bagatangazwa n'ingene iryo kosa ryabaye akamizwe n'ingoma. Ni inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Hari ku munsi wa kabiri w'iyindwi turiko turasozera, aho Zefere Matata asanzwe arongoye igisata kijejwe gukinga no kugwanya impanuka y'umuriro ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye yafatanwa isakoshi y'umukiriya irimwo amatelefone ngendanwa. Uwo mudandaza akaba yaravuye hanze y'igihugu. Aho ni mu gihe amasoko yacu aho ku kibuga c'indege ca Bujumbura amenyesha ko uwo Zefere Matata atari mu bakozi bategereza gukora uyu munsi, kuko asanzwe akabukanya n'abandi bakorera muri ico gisata. Ntiyari ku kazi, yari yasubiriwe n'uwitwa Jean Pierre. Niho rero yasa amusaba yuko hari umuntu aje gutegera, kumbe bwari uburyo kugira aronke access yo kwinjira kuri piste akoresheje umuduga w'akazi, umuduga usanzwe ugenzura ikibuga c'indege batazira tango pasira. Umupasageri asanzwe afuye i Dubai afise isakoshi arimwo amatelefone, yashe muri uwo muduga kugira bikunde kungene yasohokana atarinze kuriha amakori ya mbere. Yarabikoze carasohoka. Ico gihe rero Zefere Matata yagomba gusohoka, ntiyarazi ko hari abariko baramukurikirana. Icagiye gutangaza abakozi nuko iyo sakoshi imaze gufatwa vyaciye biba akamizwe n'ingoma. Abakozi bakorera mu gisata kijejwe uruja n'uruza mu kirere, Autorité de l'Aviation Civile mu rurimi rw'ikinyamazuru, bagashavuzwa nuko uwo mukozi atigeze akomwakomwa, mu gihe abakozi batatu bishira hamwe Burundi Airlines birukanywe mu kazi mu ntango za kuno kwezi kwa gitugutu inyuma yo kwagirizwa iryo kosa nyene. Baramukurikirana aratanga amakuru, hanyuma arahagarikwa, isakoshi barayimwaka. Mugabo icadutangaje nuko yuko bitwaje yuko asanzwe arongoye umugambi abakozi ba Autorité de l'Aviation Civile, kubera yuko mu mwanya mutoyi baciye bamurekura. Aho bitandukanye n'abaho abakozi ba Burundi Airlines bagirizwe nabo nyene nk'uko gufasha iyo badandaza mu gutwisha ku ruhande ibidandaza bitarishe, baheruka kwirukanwa. Iyo rero tugatangazwa nuko abarongoye ikibuga c'indege ca Bujumbura, kandi nawe uyo nyene asanzwe ari mu ndongozi chef de section, ashigikira ayo manyanga. Kuri ivyo uruganda rwa RPA ntirwashoboye kuronka nyene kudomwa ko urutoke ariwe Zefere Matata, asanzwe kandi anarongoye igisata kijejwe gukinga no kurwanya impanuka y'umuriro ku kibuga c'indege ca Bujumbura, co kimwe na Joel Nkurabayaga. Uwo nawe akaba yagenywe kuwa 30 Nyakanga uyu mwaka wa 2021 bakorere mu ngata Emmanuel Habimana mu mabanga yo kurongora igisata kijejwe uruja n'uruza mu kirere, arico bita Autorité de l'Aviation Civile mu rurimi rw'igifaransa. Emmanuel Niyungeko tugukengurukire. Tukivuga ibiri mu gisata c'intwari bereye, igipolisi c'u Burundi gikorera ku mupaka w'Ikobero mu ntara ya Muyinga
kiragirizwa gutangisha igiturire ingenzi zose zica kuri uwo mupaka zigana mu bihugu bibanyi. Izo ngenzi zisaba abakurira abo bapolisi kubasubiza ku murongo kuko uretse ko bibavuna ngo binahesha ishusho ribi igihugu. Ido nido na Elvis niyo mwongere. Amafaranga ari hagati y'amashiringi 5,000 n'ibihumbi 200 n'ingenzi yose ica ku mupaka w'Ikobero itegerezwa gutanga kugira yemererwe kubandanya urugendo rwayo mu bihugu bibanyi. Mu Marundi ni kuvuga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 30. Bamwe mu baca kuri uwo mupaka w'Ikobero bamenyesha ko aho bigeze ubu igipolisi kiwukorera ko kitanakinyegeza mu gusaba ico giturire kuko bisa n'ivyamaze kuba umugenzo nk'uko ino ngenzi yavyiganiye Europeya. Ariko ndava mu Burundi uja muri Kenya mukiye Kobero umuryango wa mbere ushikirako barabaye ubuganga ko watwara uhashase urwa corona inabahaye ukate ko nasanze abantu benshi mugabo abo bavugana bagasamanza kuvayo araba muri pasiporo arabura araraba ikarte jone arabura zingura ashira kumbe ikararabamwe amahera arabinsubiza baraba ngo wuzuze ivyo bintu ngo bikanamagara ngo twari kumwe nyene umuhungu arambye ataho rero mu bapolisi b'abarundi cyane ishingi 200 gutora amahera uzingira muri pasiporo iwe rero nanje ndabaha. Ingezi zicaho ku mupaka Ikobero zimenyesha ko kubera uwo mwina w'amafaranga abo bapolisi basigaye banareka abatagira ivyangombwa bakajabuka imbibe ubu bakaba basa n'abatagikora imirimo bahamagariwe kuko benshi ubu babaye nk'abadandaza. Sinakazi ka leta ahubwo n'urudandaza abona utyo bufite ibyangombwa aho uragenda utanze 40 kuri bo iriga afata kandi shiringi 200 kashyira muri pasiporo ngira nk'abantu kuko sinahagaze umwanya muremure ndiko ndaraba aho nsanzeho n'ibyo bambwiye uko ndabikora mbona abandi niwo mugenzo nuko ayo mafaranga ntasigura afite n'ubusuma buriko buraba ku madowani Kobero. Ikibabaza kurusha izo ngenzi kuko isoko ryacu ribandanye rimenyesha nuko iyo ngeso ishobora gutuma n'ikiza ca coronavirus kibandanya gukwirakwira mu gihugu kubera ko n'abatagira ivyemezo vy'uko banduye uwo mugera certificat covid mu gifaransa bapfumbatisha abo bajejwe uruja n'uruza kuri uwo mupaka bagaheza bakabandanya urugendo. Bikorwa n'abapolisi bose ni ukuvuga ku muryango wa mbere haba hariho abajejwe by'ubuganga ko byarukatasi ba covid rufise none we nabonye bajya make nabahaye shiringi 5,000 kwa polisi b'u Burundi ni shiringi 200 ubaha kuko bobo nkaba abajandarume bashira 200 muri dokima ni ukuvuga bo gushira indani muri pasiporo hama bagashora ni ikintu bazi urumva niko kazi ntibagusaba barazi nani n'ubwo bupapuro bakabana nta kintu cyose bagusiba. Abo baca Ikobero basaba ko iyo nyifato y'igipolisi yagarara. Kuri ivyo Europeya ntitwashoboye kuronka komiseri Romuald Dicegya c'umukuru wa PAFU kugira agire ico abivugako. Elvis niyo mwungere tugukengurukire tukiri mu cyo gisata nyene c'intwari bereye abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba baranegura utunenge tumaze kwibonekeza mu gikorwa cyo kwandikisha amatongo yabo. Muri utwo tunenge abo banyagihugu baravuga nk'amahera bakishwa n'ubutegetsi kandi ico gikorwa gisanzwe gikorwa ku buntu. Inkuru twayiteguriwe na Eloge Divin Remesha. Igikorwa cyo kwandikisha amatongo mu ntara ya Makamba kiriko kiba mu makomine yose agize iyo ntara. Bamwe mu banyagihugu bakaba rero bidoga kw'ico gikorwa ubundi ari cy'ubuntu bo basabwa kugitangira amahera ngana n'ibihumbi 10 babwiwe ko arayo gufasha mu iterambere ry'iyo ntara yabo nk'uko no munyagihugu avyigana. Musanzwe kwandikisha amatongo ubu batizo kwiyandikisha kuri gusa ariko kubera ko hariho inyubako y'ibiro by'intara iriko irubakwa no kuvuga uwandikisha igito ngo acariha 10,000 rero mu nzo guheraheza ibiro vy'intara ya Makamba n'amanyanga nyine bariko barakoresha kuko babigize itegeko utarishije 10,000 bashi irya certificate bayego. Iruhande y'ivyo bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba banongera ko muri komine zimwe hari umugwi w'abitwa abasuzumyi basanzwe bafasha muri ico gikorwa ubahanze. Abo nabo ngo batogwa n'ubutegetsi mu kibano ku mitumba yose bakaba baba bafise igikorwa cyo kumenyesha nyinitongo ukuri nko mu gihe hadutse amatati ku itongo na cyane cyane iyo hari utaba yashimye urubanza rwaciwe na sentare. Aho ngo ni abasuzumyi baheza bakakira ibiturire kuri bene abo banyagihugu baba batsinzwe mu manza muri sentare bagaheza bakitirira itongo utariwe. Umuzi w'abantu indwi ku mutumba bitwa ngo basuzumye harimo n'abakora imisomo ya mbere n'uwa kabiri tuvuga ngo bagenda nabo mu kirano bagenda bahana tatari ngo bakayatatura
igifungo cyacu bagenda kwakira rumwe batelefona bamwe bandika bandika aribo badashatse ntibamwandika rero basuzumye bakwita kubaho kure abasuzumye nta burenganzira bafite bwo gusubira mu rubanza rw'abaturage. abo banyagihugu bo muri Makamba basaba ko hoba igenzurwa y'ingene ico gikorwa cyo kwandika amatongo kiriko kiragenda. Kuri ivyo uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka ku murongo wa telefone Françoise Ngozirazana uramatari w'intara ya Makamba. Divine Mesha urakoze mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanyirize mu gisata c'amagara y'abantu. RPA Igenekerezo rya 10 kwezi kw'icumi uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe ubugwayi bwo mu mutwe akaba ari umunsi wo kwigisha no guhimiriza abantu kubijanye n'ubugwayi bwo mu mutwe ndetse no kwegeranya uburyo bwa nkenerwa mu gutorera inyishu ibibazo bijanye n'ubwo bugwayi akaba ari umunsi watanguye guhimbazwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992. Icivugo c'uno mwaka w'ibihumbi 2021 ni ndugure twamugina iyubahirizwa ry'amategeko ndugaye twamugina. Tukivuga ibiri muri ico gisata nyene c'amagara y'abantu uwo munsi wahariwe ubugwayi bwo mu mutwe ukaba ushitse imiryango ifise be nabo bantu bagwaye mu Burundi ivuga ko ataburyo ifise bwo kubavuza igasaba nyabu na leta kugira ico ifashije. Izo nido na Francine Mahoro. Imiryango ifise abagwayi bo mu mutwe ivuga ko bibagora kuvuza abagwayi babo kuko niyo babajanye ku bitaro by'abagwayi bo mu mutwe basabwa amahera menshi. Ivyo ngo bituma abenshi bitaborohera kuyaronka bagahitamo kubagumiza muhira. Uyu numwe mu bafise umugwayi nk'abo abitwiganira. Twebwe rero imiryango dufise abagwayi muri ico gisata biratugora, turimo ingorane kuri uno munsi rero uhashitse dufite ibibazo bidasanzwe aho umugwayi usanga tumurihira amafaranga y'umurengera kandi iyo ndwara irisubiza ntiyigera ikira hama wagenda mu bitaro byo kwa Rujana ukumva ngo ya mafaranga y'ibanze ngo ni 150. Ibyo 150 rero kubironka muri kino gihe byaranse ubutekewe n'ubwoba. Abenshi abagwayi hari igihe umugwayi afatwa ukamugumiza ngaho umuryango ukaraba uwabo ko atoja mw'ibarabara ngo yirukanga amenagura ibintu. Bamwe muri iyo miryango basaba leta kugira uko ishoboye kose ikabafasha. Twasaba rero kuri uno munsi leta ariyo leta mbyeyi leta nkozi idufasha abagwayi bacu bavugwe ku buntu nk'uko bavura abagenda n'indwara z'igituntu za sida. Urunani rw'amashirahamwe yitaho abagendana ubugwayi bwo mu mutwe ku isi amenyesha ko hagati ya 75 na 95% kw'ijana b'abagwayi bataronka uburyo bwo kuvugwa mu bihugu bikenye cane n'Uburundi burimwo. Francine Mahoro turagukengurukiye. Aya makuru tuyasoreze muri inkuru yo mwikambi y'impunzi y'Inakivale aho bavuga ko abatari bake mu Barundi bahahungiye bagize ihungabana ryo mu mutwe bitewe n'ingorane bagenda barahura mu buzima bwa misi yose. Bamwe muri bo ubuhungiro babuhisemwo mu nzoga zikaze canke ibindi biyayuramutwe. Izo nido na Eloge Kwizera. Bari mu mico yose abarundi bo mu ikambi y'impunzi Inakivale mu gihugu ca Uganda bakozweko n'ubuzima bwo mu buhungiro. Ubwo buzima bwarabahungabanije mu mutwe abatari bake haba mu gwaruka mu bagabo eka mbere no mu bagore. Uyu munsi hari n'abasigaye bazitwara ku mutwe nk'uko bivugwa n'umwe mu mpunzi. Byaradukoze ko rwose aho usanga abantu barahahamutse gusa naho bata abagore babo bakagenda kwangara ugasanga abana b'abajene harimwo ababaye abasazi hamwe biruka bagata n'impuzu ugasanga abamama batagishoboye gufata mu minwe ibijanye no kurera abana babo ugasanga umuntu mwahora muganira muzinanye ari muzima ugasanga asigaye akubwira ibintu bidahuye. Ni ukuri ikibazo kihamuka caradukoze ko cane mu buhungiro. Amarigara hamwe n'ibiyayuramutwe nibwo buhungiro kuri bamwe muri bo aho kuba umuti abatari bake
birabonona. Bamwe mu mutwe byarabafasha ugasanga bahisemo ubwenge, ugasanga kuri bahise mu bana bamurizana n'inzara, ugasanga yagiye kurondera ahantu ku marigara yitara, yamara gushika kwirigara. Ugasanga rero muri ico gihe umugabo yatangura gufata za inzoga ziyari mu mutwe za kanyanga kugira ngo atahe stress zaheze, agahita akwigira akamenyero. Mu nyuma rero basanga bimaze kumubaho nk'umugenzo kuborerwa. Abajene nabo usanga benshi rero arakwicara ku marigara kubera kubura ubuvuzi. Usanga rero nabo bishinze ibiyayuramutwe, itabi n'ibindi byose, urumogi n'iki. Usanga rero mu mutwe hari ibintu byinshi byamaze kononekana. Mw'ikambi ya Nakivale hari amashirahamwe aragerageza gufasha ababa bagize ingwara zo mu mutwe. Ntibikunze koroha kuko hari abo bidaheza ngo bikunde ko batora mitende. Hari ibisata vya RISP, hariho igisata bita CIPSO kijejwe kuremesha abantu barwaye ingwara zo mu mutwe, ariko ntibiba vyoroshe kugira umuntu akire, bifata igihe kirekire. Hariho nabo bajana mu bitaro vy'abasazi, ugasanga no gukira vyaranse ko bakira. Ego dufise nk'abadene b'abarundi bakozwe ko n'ico kibazo kihamuka. Uyu munsi inyuma ya Tanzania, Uganda nico gihugu gisigaranye igitigiri kinini c'impunzi z'abarundi. Kugeza kuwa 31 Myandagaro uyu mwaka, ku bw'icegeranyo ca HCR bababa ibihumbi 52. Ero Shwizera tugukengurukire. Amakuru yacu yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 10 Gitugutu umwaka wa 2021 naha agarukiye. Mwakoze mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira. Bagenzi banje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutororokanya aya makuru, ndabashimiye. Abakoze ibishoboka byose mu buhinga bw'ivyuma aya majwi akabashikira atankomanzi, nabo nyene ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nari kuri mikro, ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu wanyu no mu vyanyu na gahwanye.